wese n'umutwe wiwe sivyo nimba wowe ufise umutwe ukomeye umviriza nta muntu numwe Imana yaremye afise umutwe muto cyangwa afise umutwe munini sawa basi ni ingwara duhura nazo ngaha ku isi amba ngo nishe umuntu burya umuntu nimba yapfuwe nuko Imana yari yanditse ko azopfujya munsi nyene umenye yuko hari inzu kurindiriye n'umudugu kurindiriye nimba wishimiriza umuduga ujya uri kuragendera ko sigwawe hariho gwawe kurindira uzoryama ko imyaka n'imyaka yawe yose gushika windukana nivu n'umuduga wawe wowe wishimiriza ravakatre wishimiriza Marion umenye yuko hari umuduga sandugu isandugu ukurindiriye Bunduki dutahe sivyo nangwe no kumameze nabi bisanzwe deja nabonye amasaha najewe ni naho no banishima uburo naje nzoza gutora inzu yanje ngaha hari yasi wacu kibenga kinindo kinama kamenge hajya si wacu jembana na mugenzi wanje mpa bitanu nje kugura ivyo dufungura amayandura zo kumenya ivyo yagira miri aho kumbwira basi nayo mfise hasohotse umwe ambwira ati ndaje yasohotse wene ha telefona mugenzi we yandikira mugenzi we basiga cenyene ku meza ubutunzi si usamahera ubutunzi n'umutima kandi ubutunzi n'ubwenge mugihe utagira umutima wo gutanga n'Imana nizoguha ibindi uwo muntu yarambabaje naho ntumuvuga gusa Imana izo mu buzima burebure kubera mugihe nagize omezagire azobibone n'amaso STV every story matters. Abafana ba STV ndabaramukije mwese muri rusangi abadukurikirana muri Burundi abadukurikirana muri Naza ruguru turakunda gose abadukurikirana muri Oman Arabie Saoudite mani bahezagiri bayinkomezi zo gukora muri abafana bo ku mutima ndi kumwe na Bunduki muramuzi muramenyereye mumenyere mu byo kugwana ariko n'umunsi yeka yakijijwe yanzanye mu tongo ry'abapfuye sinzi ikintu aje kunyereka reka tugende ndabe ahantu udutantwaye ngiye kukwereka ibintu wenyine uza no gutangara tugende ndabe ibyo bintu kameramani ko mamagara kameramani wawe jimbere ngaho none uti cyari umuntu ariko aragukubita oya basi cya nukuri mana we kwe kunzanye ngaha impamvu ndakuzanye ngaha kuko naba nyene bari abantu cyaho tugende cya je nabo munyura je gejo nahuye n'umuntu umugenzi nyene je ndamubwira ati bro vipi ebona jemeze nabi raba umena bitanu nzofuma ndabigusubiza muri indwi ni nabironka miri iyo yapfuma mbwira basi ntayo mfise kuko yari ko arasorora mu kabara anambwira ati ndakugurira inzoga nawe ati Jesse ishobora kunywa inzoga nta kintu ndafungura ahubwo jembana na mugenzi wanje mpa bitanu nje kugura ivyo dufungura amayandura zo kumenya ivyo yagira miri aho kumbwira basi nayo mfise hasohotse umwe ambwira ati ndaje yasohotse wene ha telefona mugenzi we yandikira mugenzi we basiga cenyene ku meza miri ubutunzi si usamahera ubutunzi n'umutima kandi ubutunzi n'ubwenge mugihe utagira umutima wo gutanga n'Imana nizoguha ibindi uwo muntu yarambabaje naho ntumuvuga gusa Imana izo mu buzima burebure kubera mugihe nagize omezagire azobibone n'amaso kandi ndasabira kira muntu wese yo banyifuriza nabi yo Imana yo mu buzima burebure kugira azobone mu mera zanje kungene nzoba ntagase nanje mugabo ico nsaba Imana ntizome nimbibona yuko izoma amahera mbe n'umutima wabarya izopfumu yanyima mfuku nyene aho ko yo mama era nkagirira abagenzi banje Imana yopfumu yanyima nkabaho ubu buzima kuko mu gihe Imana itashatse kugutwara nta muntu yo gukura ashobora kugutera akaza n'amabombe n'amasaso akarasa gahusha
cyaka kuroga kakuhusha mu gihe Imana itashatse. Burya miri nta muntu azigamba ngo nishe umuntu. Burya umuntu nimba yapfuye nuko Imana yari yanditse ko azopfujya munsi nyene. Ashobora kumurasa ukamutangaho abandi baje kumutora bakamuvuza agakira. Mbo ikindi naco abantu sigaye ubona ariko agendera mu muduga wamubwira ati ewana jengi hajya nshikana hajya nta muntu afise nariko narihuta cyane ngo yangu nkatiye hajya mugo kazubona arabandanyije. Miri umenye yuko wewe wishimiriza umuduga, umenye yuko wewe wishimiriza inzu nini, umenye yuko hari inzu kurindiriye n'umuduga kurindiriye. Nimba wishimiriza umuduga ujya uri kuragendera ko si gwawe, hariho gwawe kurindira uzoryama ko imyaka n'imyaka yawe yose gushika windukana nivu n'umuduga wawe. Wowe wishimiriza Rava 4, wishimiriza Marion, umenye yuko hari umuduga sandugu, umuduga sandugu isandugu ukurindiriye. Bunduki dutahe sivyo nangwe no kumameze nabi mu bisanzwe. Deja nabonye amasaha. Niyo nzu wewe wishimiriza. Iri he? Umuntu wese yishimiriza inzu nziza. Amenye ko hari inzu iyi mwene wacu arimo nawe bazoyimwubakira ha pembeni. Aha nawazo hajyama. Najewe ni nawo no banishima. Uburo naje nzoza gutora inzu yanje ngaha. Hari yasi wacu. Kibenga Kinindo Kinama Kamenge haje si wacu. David Bunduki duhaguruka dutahe. Nanga kumena ku mitwe. Kandi mire twirinde kuzatura turishira hejuru twibuka yuko miri muge uzofata umunsi cyangwa ujya munazishimwe ubwo ati wewe ndagusavye uzomubwira ati ndagutwara ahantu ntunamubwira aho umutwara umuzane ngaha umubwira ati aba bose ubona bari bafise ibintu kugusumbya aba bose ubona haguruka abatunzi. So merci. Hama normalement jenda umuntu nkunda kuba abafana, jenda umuntu nkunda kuba mu invite wanje, sino sinari kuza mumva, sinari kuza ahantu nkaha. Ni kibanza kindindiriye, ni kibanza Bunduki kimurindiriye, ni kibanza buri muntu wese ariko adukurikirana kimurindiriye. Fate niyo nzu yacu ya nyuma. Ubutakikimuka demera gupanga nazo n'ubutanga oya uzobushitse vraiment uzobushitse ariko abantu taduse imitwe mito sigiza ko ugiye hano akenshi urota nabi cyangwa utabasha nabi naho hari imyuka mibi gufata. Niyo mpamvu sivyo twishiramwe nta kwizera ufise kwizera ndagufise kubera kutinya. So abafana turashobora gutaha ndibaza si gutinya umuntu wese n'umutwe wiwe sivyo. Nimba wowe ufise umutwe ukomeye umviriza nta muntu n'umwe Imana yaremye afise umutwe muto cyangwa afise umutwe munini. Sawa basi ni ingwara duhura nazo ngaha ku isi. Ufise ukwizera nta na kimwe bikubako ivyo nivyo wishira. Sawa nta kibazo gende basi. Sawa so abafana mwakoze kudukurikirana ndone mbamerewe nabi vraiment. Nukuri habaho kumwubaha Bunduki sino just nari kuza kandi nukuri Imana iba hezagire mwakoze kudukurikirana Imana iba umugisha. STV Every Story Matters.